Igenekerezo rya 15 Munyonyo mwaka wa 2021 niho ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi ryatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Mu byo ubuserukira iryo shirahamwe yashikirije harimwo ico kumenyesha abakeneye kwiyunga kuri iryo shirahamwe Febabu uko bimeze, aho amenyesha ko hazoba umugwi wabitirirwa Diama, Inzahabu, Umujumu n'ibindi. Kurikirana Apotre Jean Paul Manirakiza asanzwe aserukira iryo shirahamwe. Dufise partenaire bane muri federation. Partenaire wa mbere no bita Diamond. Diama ategeza gutanga n'ibiguri miliyoni 100. Kugira ngo tukwakire, utegeza gutanga miliyoni 100 muri federation. Kugira ngo byose bigende neza kandi ko turaraba yamaze kuvyemera namaze kuvyababa kandi umaze kwitwa Diamond izina rya ligue ujitahukana ariko n'ibindi bice bikurikira kuko umaze kwitirirwa ligue ariho na development ya ligue na basketball cyo cyane. Iyo rero ntaho ndazoyitirirwa atari umuntu umwe wenyene, umuntu Diamond n'umwe witirirwa ligue kandi n'imiburi muri uzoyitwara azomara imyaka 4 iyo zina yitirirwa ariko n'umwaka arahuruvera. Hari abakurikira rero nabo bita kuvuga ngo batanga miliyoni 5. Abo nabo nyuma kategori muri banki imwe idwaye 75 millions kandi ma banki yose nazosubira kugaruka ku terrain gushika contrat twamaranye. Fate guhawe na izine y'amazi kuvuga ngo umwanya wo twasinyaniye contrat nta mazi yandi azosubira kugaruka ku terrain uretse ayo mazi azokarakoreshwamo n'ibindi bizoca biherekeza aho uzosanga aronka une place publicitaire kumama n'ibindi bizokurikira. Ijya gatatu ni argent nawe nyene atanga miliyoni 50 amaze kuzitanga hari byo tumwemerera nawe nyene muri yo kategori turaheza tukatwakiramo babiri bari similaire. Hanyuma uwanyuma ni wa 25 millions tuzatweza mu koshiro uko bigenda bisiguriki rero aya mafaranga azotangwa na partenaire niyo acagenda no gutegura la Ligue B izobera mu association. Vango hariho la Ligue A, vango izibiri za nyuma, vango ya nyuma ya GP Bujumbura, ni ya nyuma ya GP Yeto zizokoroka. Acaduga ya mbere yabaye muri Ligue B y'Ubujumbura hamwe yabaye ya mbere yo muri Ligue B à l'intérieur. Isigwa ko rero la fédération va injecter des fonds même muri Ligue B kugira ngo babandi bananye bitegura kuko c'est vraiment un tournoi vraiment officiel. Kubwuvugira iryo shirahamwe amenyesha ko mu mahiganwa agiye kuba ishirahamwe Brarudi biciye mu gisata c'ibinyobwa bitambiye harimwo Viva bateguye ubushimwe ukugukurikira. Nkuko waserukiye ishirahamwe Brarudi agiye kubivuga, federation na Brarudi baricaye hamwe barumvikana uko imigwi yoshimirwa. Kuri kote y'abahungu yavuze ko umugwi wa mbere uzoronswa ibahasha y'imiliyoni 6, umugwi wa kabiri uzoronswa imiliyoni 3, uwa gatatu n'uwa kane mu bahungu uzoronswa ibahasha y'umuliyoni n'inusu. Ku gice c'abadamu umugwi wa mbere uzoronka imiliyoni 3, umugwi wa kabiri uzoronka umuliyoni n'ibihumbi 500, umugwi wa gatatu n'uwa kane uzoronswa ibahasha y'ibihumbi 750. Ku gisata c'abigenjeje neza hariho abakinyi bazoshimirwa, hariho umukinyi yigenjeje neza ku ikote y'abahungu n'abakobwa, hariho umumeyer meneur, hariho umumeyer ailier, hariho umumeyer pivot n'umucoach. Abo bose Brarudi na federation baravuganye, envelope irahari iteguwe yanditse bazoheza bagashikirizwa. Umwe azoronka ibahasha ibihumbi 200. Barasigura igituma bashimye kubikora uko. Hanyuma yabajije ngo entre les filles et les garçons mbega ni Viva yahise mu gutanga gutyo canke ni federation igomba kubyamira bigeme. Nibaza ko amwe twobaza nka secrétaire général arabizi ko na licence z'abakobwa zimbutse cyane muri FIFA gusubiza abantu. Pardon, muri FIBA, sorry, muri FIBA zimbutse gusumba iz'abakobwa. Na la manière batreta muravyumva namwe. Hanyuma natwe twose umuntu tournoi turara progressivement. La fédération yafashe ingingo yo développer basketball féminin.
naco gituma projet ya mbere twa présence ya projet y'abafamili ya naco gituma mubona yuko twabwiye yuko twarose batubwira ko yemewe uburyo nabonye yemewe asigaye ko agenda ama procédure tuza kuduza les équipes yakongera les équipes nayo ndaba nka basketball féminine muri États-Unis irakunzwe cyane kubera barayiteguye barakizeguye rero ntitwo bifata ko ari Braludi ya D6 ko Braludi twaravuganye non plutôt que dans la fédération ya D6 mugabo c'est la situation et les circonstances qui ont décidé qui peuvent changer demain bivanye nabonyene ama implication yacu na twese iyo ngo twagure tugire imigwi imeze neza nibaza kwako Rwanda kishuye neza.